Tekana umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhoza TV. Uno mwaka tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru n'ubundi tuza kugaruka kuyavugwa cyane mu gisata ca politika aho tugiye kugaruka kubiriko biraba hagati y'impande zibiri zihanganye zo mu ngambwe uri ku butegetsi CNDD FDD harimwo uruhande rwa Bunyoni ndetse n'uruhande rw'umukuru w'igihugu nyene icubero Varisito Ndayishimiye. Nibigaragara ko uruhande rwa Bunyoni umukuru w'igihugu atanguye kuruca intege bimwe bigaragara, ndetse kandi biragaragarira muri iyi ngingo yafashwe yuko amafaranga yose ku igenekerezo y'17 azoba atashikanwe mu banki azohindurwa ibipapuro. Muri ano makuru turaza kubabwira ivy'intumwa yarungitswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu gije kureba Bunyoni aho apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi, aho bari bagiye kumubwira ko hari ikete agomba kwandika yemera gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu. Ngibi rero vyari gufasha Bunyoni kuba akuwe mu ibohero rya Ngozi akoherezwa muhiriwe mu nyuma uko akenewe akaza aritaba ariko muhira iwe adapfunzwe, navyo ukaza kumviriza ivyavyo. Nako kandi nkuko impande zibiri zihanganye uruhande rwa Varisito Ndayishimiye kuri ubu rukaba rumaze kugaragaza ko rufise inguvu zikomeye cyane ku ruhande rwa Bunyoni. Bamwe bo ku ruhande rwa Bunyoni bakaba baranatinye no kujana amafaranga yabo mu makonti yabo muri banki kugira ngo batazobazwaho bayakuye kubera ubunyonyezi bw'amatungo ya leta bagiye barakora. Bahagarikiwe na Bunyoni. Biranavuga kandi ko n'umukuru w'umugambwe Reverendo Kuri hari ivyo yoba ariko aratunganya, ariko kuri ubu ngo nawe akaba afise ubwoba ko ashobora gushikirwa umwanya n'umwanya. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru. Yoba kuri iryo kete ryashikirijwe Bunyoni ngo aryandike asaba ikigongo umukuru w'igihugu, ariko wewe akavyanka aho ari mu ibohero rikuru rya Ngozi kubera ko nawe yakeka ko uyu ari umutego baba bagiye kumushiramwo kugira ngo ivyagirije ivyiwe bikomeze vyiyongere. Fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Bamwe bavuga ko uyu mukenyuro w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo General Bunyoni ariko arasabwa kwandika umaze gukoreshwa ku bantu benshi bagerageza guhirika ubutegetsi bwo mwaka w'ibihumbi 2015 ngo ndetse n'abahejeje kuryandika ngo ntacyo ryabafashije ahubwo ryatumye bagumizwa mu munyororo. Mu gihe Bunyoni yarafashe imiduga imwerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu igenekerezo rya 2021 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 yabonye we ko atoshobora guhunga, nibwo ubwe yitangiye itegeko ko ryo guheba kuja muri ico gihugu. Amakuru adushikiye muri aka kanya avuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubero Varisito Ndayishimiye yasavye umupfungo wa Bunyoni kwemera ivyo yagirizwa agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe, ariko Bunyoni ivyo vyose yavyanse aho apfungiwe. Nubwo ariko araborezwa igufa akaba yarabujijwe uburenganzira nk'ubw'abandi bantu bose, akaba apfungiwe aha wenyene mu kibanza cari kigenewe abanyororo 93 baba VIP mu ibohero rikuru rya Ngozi, akaba acunzwe isaha ku isaha. Ivyo akora vyose akaba abikora ku itegeko ryatanzwe rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, yoba kumugaburira, kumusohora ngaje kota akazuba, vyose bikorwa kuri protokole. Bunyoni amaze kumviriza ivyo kete yariko arasabwa kwandika asaba ikigongwe ndetse anemera ivyo yagirizwa we vyose yaravyanse. Ibi rero vyo kugaruka mu gihugu c'u Burundi yegereje imbibe ngo yinjire mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ni ingingo itarashimishije aba generale bari begereye cyane Bunyoni, cyane cyane General Silas Ntigurirwa ngo bari babashije General Silas Ntigurirwa kuko vyanavugwa ko Bunyoni yinyegeje ku muhana iwe.
Muri iki gihe General Bunyoni yari mu ibohero rikuru rya Ngozi, umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashimye kumutumako intumwa zimubwira ko yo kwandika irikete nyene yo kwemera ivyo yagirizwa akanasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. Mu vyo yagirizwa bikaba ari uguhungabanya umutekano w'igihugu, kuko Varisito Ndayishimiye amwagiriza kugerageza gutembagaza ubutegetsi, ndetse n'igihe baje gusaka urugo rwiwe ruri muri Nkengabusoro ndetse n'uri mu ntara ya Rutana, bari bagiye gusakayo ibigwanisho vyakekwa ko vyinyegeje muhira iwe. Ibi rero bivuye kuri ibi yaranagirijwe kandi icaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu kubw'amasoko yacu, kuko uwo mukenyuro utunganijwe nuko Bunyoni ngamaze kwandika iryo kete bakarishikiriza umukuru w'igihugu ngo boca basigura ko uwo mupfungwa agwaye akajanwa kwa muganga akamarayo iminsi, mu nyuma ubutungane bugaca bufata ingingo y'uko arekurwa vy'imfata kibanza kubera ingwara imukomereye. Ico gihe rero ubutungane bwoca bufata ingingo y'uko yoza aritaba ataha igihe cose bamukenereye. Amasoko yacu yavuze ko Bunyoni ivyo vyose yavyanse. Bamwe mu bakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi babona ko naho Bunyoni yokwemera kwandika iryo kete ryo gusaba ikigongwe ataco rizomufasha, ngo ahubwo rizoca rija mu vyemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atarira ubusema. Kubwabo basesanguzi ngo General Bunyoni ngo ntashobora kuva mu mvuto imbere y'uko amatora y'umwaka w'2027 arangira, ngo kiretse habaye ikintu kidasanzwe. Ese kuki batifuza ko ava mu munyororo imbere y'uyu mwaka w'2027? Vyose navyo tukaza kuzabigaruka ko mu makuru yacu ataha. Umukenyuro w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo General Bunyoni ariko arasabwa kwandika uramaze gukoreshwa ku bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 murantunge. Aha harimwo abajenerali bari bakomeye cyane mu butegetsi, ndetse n'abandi bapolitisiye bari bakomeye cyane. Bamwe baranapfungiwe mu ibohero rya Gitega imbere y'uko riturirwa, abandi bo barishwe nk'uko vyagiye birashirwa ahabona, abandi bahunga igihugu. Izo ntwazangabo zo mu gisirikare no mu gipolisi ngo barandikiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe, akaba haheze imyaka irenga 2. Ico gihe bizezwe ko bashobora guca barekurwa, ariko gushika ubu bakaba bakiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Harimwo Nkurunziza yagirijwe kwica abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1995 muri kaminuza y'u Burundi, ngo nawe nyene ngo hoba harakoreshejwe umukenyuro wo kwandikira umukuru w'igihugu ikete ryo gusaba ikigongwe, ariko gushika ubu akaba kiri mu mvuto kuva ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'2018. Amakuru itororokanizo Romanda ryarutse ngo nuko iryo kete rya Nkurunziza ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaciye ariha umugwi ukuri no kunywanisha abarundi severi urishira mu bindi ivyemezo bigaragaza ko koko nawe yari muri uyu ko yakoze ivyo vyaha. Ibi rero nivyo bivugwa kuri rikete Bunyoni yoba yarategetswe kwandika ngo arekurwa avanwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ni nyuma yuko hari amakuru twabagezaga ko yavuga ko mu ibohero rikuru rya Gitega hariko haratunganywa ikibanza cari gipfungiyemwo abagirijwe gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015, ariko kandi akaba ari ibikorwa vyari biriko birakorwa n'ikigo kijejwe inyubako mu gihugu Obuha, bihagarariwe n'abakozi bo ku biro bikuru vy'iperereza. Ngo bo bajayo mu ruyeri rwinshi bambaye nk'abenjiniyeri, kandi bariko barakurikiranira hafi ibikorwa vyo kubaka ico kibanza. Ico kibanza kivugwa ko hoba hari ibindi bihangange vyaba bigiye kuzinjizwa mu misi iri imbere, dutegereje kuraba abaribo. Ariko aba bikavuga ko nabo bose bari mu mugambi wa Bunyoni wo kwigarurira ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, cane cane bakoresheje umukenyuro wo kwivuna Perezida Varisito Ndayishimiye.
Ibi rero bimaze kuburizwamwo uyu mugambi kizigenza wabo Arengiyome Bunyoni afunzwe, nabo amatohoza agiye arakorwa buke buke mwibanga ntangere, cyane cyane bikozwe n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'izindi ntwazangabo zegukira umukuru w'igihugu zirongowe na kizigenza mu gisirikare cy'u Burundi General Prime niyo ngabo. Ngayo rero amakuru yari kwavugwa agezwe ko muri aka kanya fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.